umugore mwiza wakaranga atangwa n'Imana nivyo koko ntibibesha kuko baravuze ati itunga nibe n'ibindi byinshi urashobora kubiragwa n'abavyeyi ariko umufasha mwiza ingabire itangwa n'Imana je ndashobora kwemeranya nabo ko umugore mwiza cyangwa umufasha mwiza wakaranga ari ingabire itangwa n'Imana mu gihe wahereye kuva kera ubisenge. Ba Jesse TV turabaye mwiriwe canke bwakeye bivanye n'umuntu wese aho aherereye twongera tubaha ikaze muri kino kiganiro. Ni gute womenya uwo mukundanye kagukunda? Kuri mikoro ya mbere muri kumwe na jewe Saidi Irangarukiye, sijeje nyene ndi kumwe n'abatumire batandukanye. Reka tubahe ikaze kugira ngo batwibwire. Turahera ibumoso, turabona umusore mwiza cyane. Akazina ni Wycliffe Nibikora. Wycliffe Nibikora turabaye ikaze. Murakoze cyane. Iburyo turabona umwigeme mwiza cyane. Kazina kanje ni Ornella Munezero. Ornella Munezero turabaye ikaze. Murakoze cyane. Iruhande yiwe hariho umusore. Akazina kanje ni Nibizi Byemve. Nibizi Byemve ni turabaye ikaze muri kino kiganiro. Seriki. Ikibazo ca mbere kiravuga kiti: ni gute womenya umukobwa mukundanye kagukunda by'ukuri? Cliffe turabaye ikaze byo dusigurire. Murakoze cyane. Yego. Urabaje ati ni gute womenya ko umwigeme agukunda by'ukuri? Yego. Urashobora kubimenya bivanye n'umwanya mugiranira w'ibiyago, bivanye n'ibiyago muyaga. Urashobora kumva mu biyago muyaga mbega umwigeme arankunda by'ukuri? Yego cyane. Canke umwanya guhereza ukavuga ati umwigeme koko ndabona ko ankunda kandi anyitwararitse. Yego. None Cliffe ni gute womenya ko umukobwa agukunda? Wamaze kwitubwira mbega hoho ko bishobora gushika byose akabigukorera, umwanya akawuguha, ibiyaga akakuyagisha, mbega hoho ntibishobora gushika ugasanga nuko kwiyobeka ko atagukunda? Birashika cyane. Yego. Simwe sikabiri byama byashitse. Yego. Arashobora kubikora hari kindi ashaka kugerako atari kwa rukundo agufitiye. Yego. Birashobora gushika. Mbega bishitse mu mwanya abona neza ko atagukunda urukundo ngo mukunda woca ubyitwara muti? Urashobora kubibona ubwa mbere ntushoka ubyemera neza. Urashobora kumugerageza ubugira kandi. Yego. Urakoze cyane Cliffe, turagushimiye ku nyishu nziza umaze kuduha. Mbega mutumire wacu Ornella, woho ubivuga kwiki? Yego, urashobora kubibona bivanye n'ibiyago umusore yabakuha. Ngira kabina ukavana n'imigambi muba muri kumararangurana. Yego. Yego. None Ornella, birashika mukarangurana imigambi, mbega hoho bishitse muri kumurarangura iyo migambi neza wewe ubona kagukunda canke katagukunda? Yego, murashobora kurangura iyo migambi ariko mu nyuma kangira umwe muri mugatishimye. Mbega Ornella, woho umaze kubibona woca ukora iki? Yego, mu gihe birashobora kuva umusore canke papa mbega Byemve nawe bimaze gushika umukobwa mukundanye ukabona ntagukunda woca ubyitwaramo gute muri uwo mwanya? Umwanya uko ubyitwaramo bwa mbere wabishyira mu maboko y'Imana. Bwa kabiri woshobora kuraba intuzenya ku mutima ziwe. Amaze kubona ku mutima ziwe urashobora kuvuga ati yewe ukamubwira ukuri, ukamubwira ibyo wanka n'ibyo ukunda. Mugatahurana akakumenya nawe ukamumenya. Yego Byemve ni unyuze cyane. Iya inconvenience iri hagati y'umwigeme n'umusore iyo bakundanye babeshanya, niyahe ingaruka mbi canke inyungu iza hagati yabo? Ornella turabaye kaza gusigurira. Yego, avantage iriho. Niyahe avantage? Avantage ku mukobwa urigishwa. Yego. Gatahura. Yego. Akavuga ati
none nk'akarorero none Clife kampemukiye twari dukundanye aranyigishije kwitwara kundi umuhungu tuzokundana nawe ko niyo avantage yego inconvenient nayo inconvenient naho nuko urana byishimo n'urukundo bigukomereza none gahoronera ibyo byose twobyirinda gute kugira ntitubabazanye mu rukundo rwacu tubyirinda gute yego nuko twosenga kavuga ati Imana ndakoretse urukundo rwanje n'uwo dukundanye yego cyane sindamwanka ndamukunda nipfuza yuko tuzogera ku ntumberi shaka kazoza kanje ko kazoba keza yego nibyo mbega Bienvenue woho wivuga iki murakoze avantage irimo na inconvenient irimo avantage nuko ituma imotiva umuhungu ku buryo asubiye gukundana n'undi mukobwa ashobora kumva yuko iyakiye n'ibyarenganye ko yabibonye hama inconvenient nayo irashobora kubabara ku mutima urakoze cyane Monsieur Bienvenue urakoze. Ikibazo gikurikira kiravuga ati mbega kubizera ko umugore mwiza wakaranga atangwa n'Imana bobo bayivuga heki tubitumbereze kwa Clife usigurire neza. muravuze ati mbega ngo kubizera ko bavuga ko umugore mwiza wakaranga atangwa n'Imana nibyo koko ntibibesha kuko baravuze ati itunga be n'ibindi byinshi urashobora kubiragwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza ingabire itangwa n'Imana je ndashobora kwemeranya nabo ko umugore mwiza cyangwa umufasha mwiza wakaranga ari ingabire itangwa n'Imana mu gihe wahereye kuva kera ubisengera. Yego cyane Clife urakoze cyane. Reka ikiganiro cyacu tukirangirize kuri iki kibazo cya Clife turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Oronera namwe turabashimiye cyane. Evosi Bienvenue turabashimiye cyane. Kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na jewe Saidi Irangarukiye. Kuri mikoro ya kabiri mwari kumwe na Wycliffe Nibikora. Kuri mikoro ya gatatu mwari kumwe na Oronera Muneze hamwe na Nibizi Byeme. Abatumye amasanamu abashikira ameze neza ni ini nahazwe Claudine. Tuzoba dusubira naho ubutaha.